Kansubire kubahereza kaze bivanye naho buri umwe wese aherereye yo babari nga mu gihugu cy'u Burundi hanze mbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu rino ryanyu Muhuza TV. Uyu ni umwatigiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuzagaruka nini ko ariko aravugwa mu gisata c'umutekano be n'igisata c'imigenderanire n'andi makungu. Murano makuru muraza kumvamwo ivy'igihugu c'u Rwanda cyane ni mu gihe bivuye ku vyatangajwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Petero Nkurikiye ariwe abuvugira imigenderanire n'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi n'ubundi isubira itera inyuma umunsi ku munsi. Ibi bikaba bivuye n'ubundi ku bihejeje gutangazwa ku vyavuye mu matohoza yakozwe kuri za grenade zatewe ejo mu banyagihugu hagati mu gisagara ca Bujumbura. Ivyatangazwe na Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje byo turaza kubigaruka ko ni mu gihe kandi ubundi muri ibi bitero hagarukamo izina ry'umuhari ubarizwa mu gihugu ca Republika Iharanira rusangi ya Kongo. Umuhari wagiye urakora ibitero bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuva muri Kigarama umwaka uheze w'ibihumbi 2023 aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe atasivye kwagiriza igihugu cy'u Rwanda karico gihaye indaro abakuru b'uwo muhari ibipfungurwa amabiro ndetse n'ibindi vyinshi vyankenerwa. Mubi yajeje gutangazwa na Petero Nkurikiye nkuko tuza kubigaruka ko mu makuru yacu yarambuye ngo abantu 38 nibo baraye bakomerekeye mu gitero c'abagizi ba nabi bateye grenade mu banyagihugu ejo hahise hagati mu gisagara ca Bujumbura ngo ntawasize ubuzima kiretse abakomeretse cyane. Ivyo bikemezwa n'umuvugizi w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano. Mu kiganiro yari karatanga kubamenyesha makuru Pierre Nkurikiye yagarutse no ku bitero bimaze imisi biba nko muri quartier Ngagara ku vyuma vya transformateri vyishira hamwe Regides rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba mu gihugu cy'u Burundi n'igitero giheruka kuba ku bari bubiri muri zone Kamenge hafi ishengero Katolika bita kwa Buyengero. Pierre Nkurikiye yagiriwe ko kandi ashikiriza ko ivyo bitero ngo bimaze imisi biba bikorwa n'abava mu gihugu cy'u Rwanda bagashikirizwa mu muhare dutabara bakabona kurungikwa mu gihugu cy'u Burundi nkuko tugiye kubigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Ni mu gihe igihugu cy'u Burundi camicemiriza igihugu cy'u Rwanda ko harico gifasha cyane umuhari witwaje ibigwanisho barizwa mu gihugu ca Republika Iharanira rusangi ya Kongo Lady Tabara. Ni mu gihe kandi abapolisi bashasha amajana 361 bari bamaze umwaka hafi n'igice mu nyigisho mu kigo cy'Ibururi bahamagarwa ngo gukoresha ubuhinga ubwenge ubangutsi no kwihangana mu kazi bagiye gukora ko gucungira umutekano w'abanyagihugu. Akaba arakamo batewe n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi akaba hari mu birori vyo gusozera izo nyigisho. Tatienne Vyinyeretse yabasavye kandi gufata neza ibikoresho vyabo harimwo n'inkoho kuko ngo abatabibungabunga babihanirwa. Tugiye kugaruka kuri cya kibazo cy'umutekano, ikibazo c'amagrenade yaraye atewe mu gisagara ca Bujumbura. Ntuze kuja kure ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzicikanwe nadushikiriza sangize bagenza kandi no makuru aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze mbeze igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mbaye kaze mwidonido yano makuru. Na makuru tugiye kugaruka n'ubundi ko ariko aravugwa mu gisata c'umutekano. Ni mu gihe benshi bamye basaba amatohoza ku bitero bimaze imisi biriko biba mu gisagara ca Bujumbura. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Petero Nkurikiye yagirishije ikiganiro kubamenyesha makuru ngabantu 38 nkuko ibiharuro babitanga nibo baraye bakomerekeye mu gitero c'amagrenade cabire mu gisagara ca Bujumbura. Mu kiganiro kubamenyesha makuru cyatanzwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano Petero Nkurikiye yamenyesheje ko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu hatewe amagrenade abiri ku gituro c'imodoka ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura n'iyindi mu Ngagara. Abantu 38 rero akaba aribo bakomeretse harimo 5 bababaye cyane ubu ngo bakaba bariko baravugwa. Wateye
uwateye grenade yo mu Ngagara. Hamwe bavuga ko yayiteye hafi y'ikambi y'igipolisi gicungera inzego yahoze yitwa API, ngo yaciye afatwa agifise ngo n'indi taraturika nk'uko Petero Nkurikiye avyemeza. Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yamenyesheje kandi ko amatohoza kibandanya, ariko avuga ko abantu 6 bo bamaze guhagarikwa. Ngo mu vyo bamaze kumenya rero ngo abo bantu ngo batera izo grenade bategurirwa mu Rwanda ngo maze bakarungikirwa umuharere tabara ari wo uhezuka bafasha kwinjira mu Burundi gukora iryo terabwoba. Uyu avugira ubushikiranganji bw'umutekano agasaba ngo abarundi gufasha kurwanya iryo terabwoba. Ni mu gihe kandi kuri uno munsi ni mu gihe tukirindire kuraba itangazo riva ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ico bashikiriza kuri ibi vyatangajwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano, aho n'ubundi igihugu cy'u Burundi cyahoze cyamiriza cyane igihugu cy'u Rwanda ko arico gihereza ubufasha budasanzwe umuhari Iredi Tabara ngo nabo bose baza gukora ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihugu cy'u Rwanda naco cyamiriza ivyo cagirizwa n'igihugu cy'u Burundi, aho u Rwanda rwo ruvuga ko ivyo bitero ruba rutabirimwo. Ni mu gihe kandi amatohoza agiye arakorwa namwe mashiramwe haranira agateka kazina muntu avuga ko iki coba ari icitwazo, ariko n'ubundi hakaba hari amashirahamwe atigamiye politike mu gihugu cy'u Burundi yamaze gushikiriza ikirego cayo muri sentare y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC, abagabo muri EAC kugira ngo barabe niba ubusabe bwabo bwohabwa agaciro. Turazindire itangazo riva ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ico baza kumenyesha cyane kuri ibi vyatangajwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji, vyose turaza guhita tubibagezako. Ni mu gihe kandi kuri uno munsi ibintu bitari vyoroheye cyane abagabo benshi bo mu Cibitoke ca Bujumbura, aho hakozwe mu kwabu udasanzwe, bose bagasogwa mu mpangu zabo bajanwa kwicarikwa ku kibuga. Mu gatondo ko kuri uyu munsi kubera ibi vyaraye bibaye mu gisagara ca Bujumbura, hazindutse haba ugusaka kudasanzwe. Abapolisi benshi cyane bazindukiye mu mihana y'abanyagihugu babarizwa mu Cibitoke ca Bujumbura. Ngo bazindutse rero gusaka, bagiye batwaye abagabo hafi ya bose ndetse n'abasore barimwo ataco bazira kandi bari bafise ivyangombwa bikwiye. Ni mu gihe abapolisi bo babwira abakenyezi babo bagabo ko babatumye gutora abagabo bose baba ngaho. Babakwera rero mu mpangu baja kubicarika kuri tere ya basket aho nyene mu Cibitoke kuri zone. Ni mu gihe abakenyezi babo bagumye basemerera ngo abagabo babo batabarizwe hataza kugira ikibi kibabako, nkuko vyama bigenda iyo abenshi bafashwe muri uwo mukwabo, ugasanga mbere bamwe bararementanerijwe ndetse na bamwe baba mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ugasanga bahagiriye ingorane zikomeye cyane. Ni mu gihe kandi hari amakuru twabagejeje ko yavuga ku mbonerakure ngo zare zigandaguye umunyagihugu, aho rero hari amakuru duhejeje kuronka ko zishobora kurekurwa. Ni mu gihe umuryango w'umuhisi watanguye guterwa ubwoba unategeka kwihuta guhamba uwabo. Abanyagihugu bari banse ko umuhisi atohambwa, izo mbonerakure ngo zidahanwe. Ibi navyo muraza kumviriza ivyicegeranyo cavuye mu gihugu cy'u Rwanda kuvyo bashaka kugitako. Imbonerakure ikomeye cyane niyo nkuru Victor iri kumwe na mugenzi wayo yitwa Kaze, barafashe umunyagihugu Nsabimana Philippe ku mutumba wa Ryamukona. Victor rero ngo yaciye amucumita ikimito mu gutwi giserukira mu kundi. Philippe acaracikana nkuko vyatangajwe twabagejeje ko mu makuru ya kare. Bakimugandagura rero ngo bace bamuta mu ruzi Akanyaru rugabure igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twahavuye turonka yemeza ko izo mbonerakure ngo zashaka guca zivuga ko yishwe nabo mu Rwanda, ariko ngicabaye nuko abapolisi b'u Rwanda bahashitse imbere yuko ikiziga gikurwa mu ruzi kugira ngo ntibabesherwe. Ni mu gihe ejo nyene kwigenekerezo ya 10 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 abapolisi mu gihugu cy'u Rwanda baciye bandika icegeranyo cy'ivyari bejeje kuba isaha 8 z'umuhingamo. Icegeranyo cyatewe ku mukono n'impande zose harimo abapolisi b'u Burundi cemeza ko uwo musore yagandaguwe n'abakozi babiri b'uwitwa Ndagijimana Vincent.
Izo mbonerakure zigiheza gufatwa zaciye zitwagwa mu gasho ka komine Kabarore aho zaraye ijoro rya mbere, ariko ivyo vyarateye amakenga abatari bake kuko izo mbonerakure zitaciye zishikanwa ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza kugira ngo zinaciribwe urubanza rw'ikibiriraho. Gushika ubu rero havugwa abategetsi batanguye kuvyivangamo kugira izo mbonerakure zirekugwe. Batanguye ngo gutelefona umuryango w'umuhisi bawutera ubwoba kunyaruka gupfuba uwabo. Muri abo bategetsi harimwo kandi ngo mustaneri w'iyo komine yitwa Nsaguye Berikimasi. Ivyo biriko bitangaza abatari bake. Ubundi mutegetsi ariko avyivangamwo cyane ngo nibura amatari w'intara ya Kayanza Colonel Remicisha hayo. Amakuru dufise ngo nuko ejo hahise abo bategetsi baraye bakarengwa ko izo mbonerakure zibiri zijanwa ku mugwa mukuru w'intara gupfungirwayo. Bategetse ko zigumizwa ikabarure. Tubamenyeshe ko izi mbonerakure zose ari abakozi bo mu Rwizatunganagije Imana Vincent yimba ubutare muri iyo ntara. Twongere kandi tubamenyeshe ko izo mbonerakure zaheruka kurekurwa mu manyanga mu iborero rikuru ry'intara ya Ngozi. Amakuru tumaze kuronka aremeza ko uwo mu Rwizatunganagije Imana Vincent yamaze kuvugana n'abategetsi kugira babihereze ikabarore. Izo mbonerakure zice zirekuzwa. Ngo baba bapfunditse kubesha ko uwo munyagihugu ari we yitaye muri urwo ruzi ariko yiruka kuko yari afise fraude. Nubwo bapfunditse ico kinyoma sinzi ko bihava biborohera, mugabo bishobora kuborohera kubera inguvu bafise. Ariko igihe izo mbonerakure zakubita uwo munyagihugu zikarinda zimucumita ikimito, abandi barabona nkuko binemezwa n'ikicegeranyo mukuru w'umutumba wa Ryamukona yateye ko umukono. Reka tugaruke gato kuri kahise k'imbonerakure niyo nkuru Victory. Uyu ni imbonerakure ikomeye cyane muri ako karere ka Kabarore. Imbonerakure ikorana ikongera ikaba mwizigirwa cyane n'umugwizatunganagije Imana Vincent acukura ubutare muri iyo ntara ya Kayanza. Umurwizatunga avuga rikijana henshi mu gihugu. Imbonerakure Victory yari yarafunzwe mu mwaka wa 2018. Ico gihe we n'abagenzi we bari bateze umutego imodoka yarimwo umunyagihugu Jimmy Bigirimana barayirasa n'inkoho bari bitwaje. Ico gihe Victory yari kumwe na Ngendakumana Isa yatwara imbonerakure muri zone Kabarore na Girukwishaka Musa. Abo bose rero ko ari batatu mu mwaka wa 2018 baciye batwarwa gupfungirwa mu iborero rikuru rya Ngozi. Victory yari yaciriwe gupfungwa imyaka 10, ariko kubera rumwizigirwa nk'umugwizatunganagije Imana Vincent yarakoze ibishoboka vyose aramurekuza na Musa. Umwe Isa yagumye mu ibohero gushika uno munsi. Igihe imbonerakure niyo nkuru Victory yari mu ibohero rya Ngozi, naho nyene yari ntakorwa ko yigira umukuru wa bose. We n'abagenzi we ntibitwara nk'abapfungwa kuko basokera umwanya bashakiye ko, banwa inzoga ku mugaragaro nk'abategetsi nkuko bigaragarira ku mafoto yashizwe habona bagipfunzwe. Amakuru hari nuko Ndagijimana Vincent atanze igiturire c'imiliyoni 20 kugira rekuze yambonerakure Victory aho hari mu mwaka wa 2020. Amaze kumurekuza rero yaciye ngamugurira ipikipiki y'akazi, aca musaba ko yorondera izindi mbonerakure ziyemera bazohora bakorana. Imbonerakure Victory Kabarore rero yaciye agenda ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza zana izindi mbonerakure zine bakorana haba mu vyo gukizura. Imbonerakure zitamenyewe ngaho Ikabarore harimwo iyo mbonerakure Kaze bari kumwe ejo hahise mu kuganagura Nsabimana Philippe. Ni mu abanyagihugu ba Ikabarore batakambira umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye gufasha kugira agarika ayo manyanga ari karakorwa nabo bategetsi bo mu Kayanza kugira imbonerakure zaraye zikoze iyo bara zihanwe vy'akarorero. Turihanganishije rero imiryango yaburiye ababo iyo ababuriye aba mu gitero cyaraye gikozwe ndetse nababuze uyu wabo yishwe n'izi mbonerakure. Aya niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya rero mufyonde subscribe canke sabone namuteri mwafyonda ko kugira ngo mutoje tumucikanwa nadushikiriza musangiza no makuru bagenzanya aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa nebe biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imbeze igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Mpoza TV Imana bahezagire.